ikintu kimwe gusa kandi nubwo twumva kivugangwa sibyo nubwo twumva kivugangwa nta byemezo by'ukuri twese dufise ari nacyo bituma rero ko byitondera kugira ngo ntihagire uwovamwo agwa mu mutego. Mu gihe haheze imisi 34 habayeho inkuru y'uwamanitse umuntu hejuru kuri anteni kuri uyu wa kane igenekerezo rya 31 uku kwezi kwa gitugutu uno mwaka wa 2024 muri ca gisagara nyene Ndabaru yabamwo iruhande ya Ndabaru nko ku metero 100 hasubiriye kwaduka ibijanye no kwagirizanya amangetengete aho umushingantahe azwi ku izina rya Muri yagirijwe kuroga umwigeme yitwa Salima asanzwe ari mushiki w'umukwe wa Muri ngo bimaze igihe uwo mukobwa arogwa na Muri ariko ejo mwijoro kwigenekerezo rya 30 ku kwezi igihe cy'isaha 2 niho Salima yasubiriye afatwa avuga amajambo yo kwigamba ko ari Muri yaje kumutora nkuko yatwaye se wiwe kugira aze aramufasha akazi. Ibyo bikaba byavugira muri uwo mwigeme. Abanyagihugu benshi muri iryo joro bari basidukanye n'iyonka niho abajejwe intwaro batwara Muri ku komine kumva z'umutekano nkuko twabandanyije tubibwirwa n'umuryango wiwe ngo Salima yaraduze ku komine asanga Muri iyari niho Muri yamuvuye y'agateganyo umukobwa caronka agahengwe. Uyu muhungu wanje avuze ko ejo umwana yatasha ameze neza n'ibamero yari maski umwana yashitse ngaha gusa bisubira kumufasha. Mu gitondo ca kare hazindutse uruja n'uruza rw'abanyagihugu ku rugo rwa Muri baje kugira basambure inzu ya Muri ariko ntivyaboroheye kuko abajejwe umutekano bari bamaze kuhishikira. Umuryango wa Muri n'umuryango wa Salima abajejwe intwaro bagerageje kubumviriza aho abo kwa Salima basaba ko umwana wabo Muri yo muvura, abo kwa Muri nabo bakasaba ko vyoja mu idini rya Islamu abakuru b'idini bakabumvikanisha ariko ntivyigeze bihurizwa ko ukungene biza gukogwa. Abantu bari sinzi igihe cy'isaha 5 niho abanyagihugu batangura gutera amabuye ku nzu kwa Muri niho abajejwe umutekano bahagararira umuryango wa Muri urasohora ibintu byose batunze biri mu nzu mu gutinya ko bohava babagirira nk'ivyo bakoreye Ndabaru aho bamusamburiye inzu batwara ibintu byose Ndabaru yaratunze n'amabati bakaba barayatwaye. Eka abapangayi bapanze kwa Muri bose bakaba basohokeye rimwe basohora utwabo bose baja kutubitsa mu babanyi. Igihe cy'isaha y'indwi umunyamabanga shingwa bikorwa ntayegayezwa wa komine Rugombo ari kumwe n'utwara igipolisi muri komine bishikiye ahariko harabera ako kajagari. Umunyamabanga yasabye abenegihugu gutekana. Twagira ngo tubasabe umwe wese ahari agire uruhara mu gucungera umutekano na cyane cyane w'ahantu. Abatware bahari ntihagire ikintu na kimwe kibi kiza kuba batamenyesheje abajeje intwaro n'abajeje umutekano ko mu bisanzwe ibi amatati nkaya ararandaranda abana imisore bose n'abakenyezi bose bahagurutse mugabo bose bari ku kintu kimwe gusa kandi nubwo twumva kivugangwa sibyo nubwo twumva kivugangwa nta byemezo by'ukuri twese dufise ari nacyo bituma rero ko byitondera kugira ngo ntihagire uwovamwo agwa mu mutego hanyuma ubutungane bumukurikirane yaguye mu byo atazi. Ari nacyo twagira dusabe abantu bose bari ngaha muri mwebwe harimo abajeje intwaro harimo abari muri ya makomite y'umutekano harimo eka nimboneza ngaha mu kibano byabikwiye rero yuko dusimbataza ikibano ciza hanyuma abo nabo bavuganga ko bariko baratubyongera umutekano
bavyonga umutekano w'abandi. Ivyo mubirekere intwaro n'abajejwe umutekano. Nyuma niho bishikira kureba uko umugwayi amerewe, bakaba bashoboye kugiranira ikiyago, aho umuvyeyi w'uwarozwe yavuze ko akeneye ko umwana wiwe avugwa agakira. Mbewe ko muhagarara ivyiwe kugira bisohoke ku mahoro, ko mudahagarara neza kugira umwana wanje nawe bamuvure asubirane ubuzima nk'ubwo yari afite. Ibintu bivuga bikivugiramwo wenyene akigamba akikubita mu gakaraza akavuga ko ari we yishe se wiwe, akavuga ko n'uyu mwana ategerezwa kumwica. Nibaza ko twebwe mu muryango tudafite agahinda, nuko rero twagumye twizera ko ubutungane buhari. Niko jewe nsabye nkani nawe n'umwana Salima mu butunganirize twese, umwana wanje asubire kuba muzima, amuvure ibyo bintu yamushizemo, kuko wenyine arabyivugira. Ariko aradondagura ibintu ukuntu byagiye bigenda, avuga ko ibyo yatumye byose babyirukanye kubera gusenga. We wari waje agahagarara neza kandi atazomusiga amahoro, azomushira hose yiwe yamusigiye. Ico kintu kirababaje. Umwe wese ngaha ndazi ko kuri abavyeyi, nawe wari wewe ku mwana wiwawe ntabwo bura kubabara. Hakaba hagiye kubandanya ibiganiro hagati y'abajejwe intwaro n'abajejwe idini rya Islamu hamwe n'iyo miryango yagirizanije ivyamangetengete. Mukanya tuje mu tuntu n'utundi. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Mudi ni umushingantahe afise abagore babiri, akaba afise n'abana benshi, akaba yahoze adandaza imikeke n'indagara. Mu nyuma yaje kubiheba, akaba ubu aserukira ishirahamwe y'abadandaza b'amakinga. Ni umwisilamu. Umukobwa wiwe yarongowe muri uwo muryango uvuga ko warogewe. Umutumba wa Munyika ya mbere kwibarabara gitiriwe Rumashana haramaze kugaragara abahinga batari bake, aho byatanguriye ku muntu yibwe acaroga abamwivye, aho yafashe ibihimba vy'irondoka abikura aho Imana yabigeneye abishira mu gahanga. Ntivyatevye mu minsi mike kuri iryo barabara nyene haragaragaye inkuru ya Ndabaru Amos yamanitse umuntu hejuru kuri anteni. Ubu naho kuri iryo barabara nyene hongeye kwaduka inkuru yuko hari uwarungitse ijini mu mwigeme yitwa Salima. Iryo jini rikaba ryariko ririgamba rivugira muri uyo mwigeme ko rizomwica nk'uko ryishe se wiwe yarazwi ku izina rya Pandasi. Ushobora kwibaza kubera iki aka karere kamwe konyene ariko gakomeza kwigaragaza mu vy'uburozi. Nimba ari byo koko, ubwo nihoba hasigaye hari umutekinisiye abasumvya inguvu yoba ariko arabashira ku karubanda. Ikindi turavye ibyashikiye Ndabaru, ivyabaye kuri Mudi ntabwo byagize inguvu nyinshi kubera ko Mudi ari umwisilamu, n'uvuga ko yarogewe akaba nawe ari umwisilamu. Gufukafukana bikaba biri mu byo umuryango w'abaisilamu bigishwa. Abene gihugu bo muri ico gisagara ngo barababazwa n'ukungene abarozi bakingigwa kandi baba bafatanywe itonga, ariko hakaba atategeko na rimwe rihari rihana umurozi, ariko abantu babo bakaba birigwa barapfa bahitanywe n'amangetengete. Ku ruhande rw'abashigikiye Mudi baravuga ko hari ubwoko bwinshi bw'amajini, ngo hari n'igihe amajini abesha kugira ateranye. Ikindi nuko hashobora kuzobaho abagwa mu mporero mu gihe ibi bintu by'amangetengete byokomeza, usange uwipfuza komora mugenzi wiwe azohora amwagiriza uburozi, hamwe vyoba akaranda bizotuma hari benshi bikika mukiza baze baragiriza bagenzi babo. Reka tubashimire cyane mwebwe mwaduteze yompi, kongera kubahamagarira muri video yerekana idonido yuko byagenze kuva mu gitondo bitangura kugera birangiye. Wavreb, ijwi ry'urwaruka FM.